ndifuza yuko umuririmbyi w'umurundi asotse igihugu yihagateka kuko amaso yose abari karamurabako kandi hajya bari ijisho ry'igihugu muri ako kanya none ibaze wowe ushitse ahantu ugiye gukora ikiganiro hanyuma journaliste akiyakubwira ngo reka ndabaha impanuro ngo nkamwebwe ibaze we ni journaliste ariko aguha impanuro uri umuririmbyi urumva muri ico gihe ugaca wicara ugatega ngo urumva ngo mwebwe ngo kuno vraiment ico kintu ntabwo gitanga honneur ku muntu w'umustar aba yakuminimije aba yagufatiye hasi urumva nta mu journaliste ajeje gutanga impanuro ku muririmbyi en plus ukaba wasotse igihugu kugira ngo userukire ico gihugu mu journaliste aguha impanuro nkande urumva zigituma reka ndakubwiza ukuri ana muri aba baririmbyi bubu aba bose ubona bubu sindabanse n'abana bafite talent ariko hari ikintu rimwe na rimwe novuga yuko batarashobora kugenda ko kugira ngo bacigishe ico kintu kandi bakimenya kizoba ari ikintu ciza cyane donc ni ikintu cyerekeye ukubaha urumva kubaha canke kuvuga ukuri urumva so urabona nka Sabi urabona nawe n'umuririmbyi wa kera ibuka ko yagenda kuri radio akavuga ati je Fabilove n'umuririmbyi nemera umurapere wa mbere nemera ya ndibuka na Fariyazi nawe nyine turi mu kiganiro kimwe navuga ati jewe umurapere nemera n'uyu ubu naho bivuze T-Max urumva bajya ba Peace and Love bose barabivuga akavuga ati murapere twemera ni Fabilove ariko ubu usanga rukungwanya gusa usanga rukuguma bakugwanya Fabilove nashoboye biki sasa ariko uri kuraraba ba legend nka bose nta muntu numwe atakubwiye ati Fabilove vraiment mureke kumubanira so rero sinzi nico gituma ndiko navuga ati udafise ubuntu ntugire uko kubaha biragoye ko ushobora kwemera no kuvuga ukuri RoyiTV. Yes, one, two, everybody. And my name is Radio. This is RoyiTV in Burundi. Yes, ni Mr. Radio. Ndakubwira ati I'm back again. Yes, nagatsire hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya RoyiTV. Yes, right now ndakubwira yuko ndi kumwe n'umuririmbyi novuga yuko yakoze amateka menshi muri Buja Flavor, yakoze amateka mu gihugu cyacu cy'u Burundi abikije muri music ya industry plus 257 moni ruhande yanje ariko ndamukwereka mu kanya gato reka ndakubwira ati kora subscribe kuri RoyiTV kugira ngo uzurabona ama interview ali professional cameraman. Let's go. Yes, bakuzi ba RoyiTV wamaze kubona twamaze kumushikira nta udini Below vacation boy. Sasa brother vipi ko fresh? Meze neza ariko. Ko na swaga papa. Turashimira. Ufite swaga mzee? Ati umuririmbi na swaga biragenda na mzee. Ifa Below akubwira ati King mu Kirundi n'umwami Oli. King mu Kirundi n'umwami, umwami sigura yuko abatwara karere. Sasa brother, freestyle ya King papa. King ako gashaka duhigano imbenika de kabwire kanyigane pumo bazika de kabazi kwanza uri de ndacabaganza nushaka ugenda uki de King muri rap dabateri keti nyita umwami namwe muri nkaba city nijewa mwigisha nanguri paje y'inyigisho mugatangura guhinda gashitsi ndabire uko bijugumira kiki gabanya ubwoba kuko nzama ndabatera pipipi koma numengo mama n'ubwoba bane banje nibiki ibinyabwoba gaho huge ndaje subira kandi ugire fyo menyana yes bakuzi ba RoyiTV ni Fabio bakubwira ati King sasa brother jo gisori ryangoma narakuronde ariko sinashaka gutora ariko rena iko duhuye imbere ya micro ya RoyiTV reka ndakubwira ati congrats papa ijangoma ebana ni kali sana mzee. Thank you. Murakoze cyane n'abafans mubanda mu followinga ya abantu barakunze kandi nako barakunze. Thank you. Ingoma yanditse neza ugiye kuraba amajambo ni ingoma imeze fresh sana kabisa. Ni Fabilove nakubwira yuko atigera adusondekana rimwe bakuzi ba RoyiTV nimba mbeshe tunciro rubanza muri commentaire ni Fabilove nakubwira ko indirimbo ziwe zose ziba ziremereye mzee. Bon nico ituma dutanga indirimbo rimwe na rimwe nico ituma bahora batwidogera ngo turatevya gatoyi kubera ko tuba dushaka gutanga ikintu kiremereye mugabo ubu twarafashe umwanya wo gushobora gukora byinshi twabifatiye umwanya kandi ukwiye kugira ngo tuzoye tubaha ibikorwa ku mwanya wose babifuza ariko biba vyitondewe kandi ni byiza kwitondera igikorwa
kabisa. Ni indirimbo nakubwira ko imaze ukwezi kose kuri YouTube channel ya Fabi Love. Mbega ubona abafanzi bayakiriye gute papa? Mbega feedback zimeze gute za indirimbo yise King papa? Bon, jewe niga kuzosanga indirimbo zanje zitakigwa neza kuko ni ikintu ufatira umwanya haba mu nyigisho kiza gutanga ico kintu haba ndetse no mu kuririmba ndetse na beat yayo donc ndabifatira umwanya je nababwiza ukuri yuko niyo ndiko ndakompoza indirimbo mpera kuri beat instrumental ivyo barabiza ba producteur donc ngenda ku mu producteur ndamubwira ati nkorera ibi donc we ni waza kuri beat ego duhera kuri beat je ndamubwira beat ankorera donc waza kwa meliora mu nyuma mugabo jewe kuvyo namuhaye nivyo nkunda kandi birangyohera. Yes, bakuzi ba RoyiTV nibaza wavyumvise uri umuririmbyi rifo kugira utotunugira ngo ibintu byawe bimeze fresh abafanzi ubaha ikintu kiremereye sana ku buryo ebana kibaremera sana. Yes, ni Fabi Love no kugira yuko mu bintu byatumye ndamurondera afisa makuru menshi muri ibintu avuga yuko iyo ndiko ndamukoresha kigano mba numva ngiye kuko agira ama content menshi papa afisa ama content menshi mzee. Bon, ego nibaza ko tugira ama content menshi mugani tubigira mu ntumbero yo kugira ngo tugire vya bindi bitanga ama buzz no tuvuga ibintu biba biriko biraba. Ego. Kabisa reka duhere ku kintu novuga yuko ni post novuga yuko yavugije abana amajambo menshi ugiye kuraba ni post ya T-Max aho wavuze amajambo menshi kuri T-Max ariko rero ikintu caje gutangaza abantu ni T-Max novuga yuko yaramaze iminsi myinshi asenga mu Burundi ariko mu iyo minsi ni Fabi Love atiyashira ko post ku buryo abafana bibaje ati mbega niye mpamvu itumye Fabi Love ashobora gupostinga T-Max akamuha ikaze mu gihugu kandi tuzi yuko yashitse mu Burundi brother icyo kintu kivuga kwiki papa. Bon, icyambere navuga yuko natevye kugira icyo mvuze birasha navuga gute kwiza giwe kubera ko je ndi mu bikogwa murazi yuko nsanzwe mfise indirimbo shasha King nkaba mfise ama media tour ku ma media atandukanye hanyuma kandi ikindi kintu naco nuko ndi mu gukora amasanamu ivyo byose narabivuze ndi mu gusubiramwo ntuzeye ipi yanje kugira ndayiheraheze neza kugira ndayitange very soon hanyuma ikindi naco nibaza yuko nawe nyene yarabishimye aho nabigiriye hose nibaza katari trop tard cyane gose uravye iminsi yaramaze nga si myinshi cyane hanyuma icyatumye nandika n'ijya post harimo n'imigenzo y'ikirundi yo kwakira ubundi bwo twategerezwa kuba twakirana abaririmbyi bavuye hanze twategerezwa kuba tubakira haba ku kibuga c'indege ndetse no ku maposte yacu twategerezwa guha ikaze kira muririmbyi wese yo bavuye hanze kugira ngo tubandanye ya mico nakaranga by'Uburundi ya rero nico nagize ariko naragize nico mvuga kuri ijya poste byari bivuye ku kuntu T-Max wenyene ubwiwe yavuze yuko ndi umurapere yubaha yemera kandi akunda so rero novuga yuko ivyo byose narabimushimiye ko narakurikije n'akantu mvuga ati ico nico kiranga abaririmbyi ba kera bose abaririmbyi ba kera barufise akantu bisangije donc twebwe reka nishiremo na jewe twadufise akantu ko kuba twubahana jewe naho nagenda ahantu Big Fizo vyarashika aho wasanga umenga dusa nabanganya abafana bivanye naho turi urumva mugabo mu kumuramutsa Big Fizo namuramukisha amaboko yose nkamwereka yuko ari umugra ari umurije ariko kuri no munota abaririmbyi ba kino gihe asohora akaririmbo kamwe gusa akwereka yuko success afise kikuruta naho bakibagira ko bavuga ati gitugu kirakura ariko n'ikirumbi zose voilà naho gikura urashobora kugira hit 3 4 5 6 urumva ariko mugabo ugasanga uwundi wewe arashobora gukora indirimbo imwe gusa mu ugasanga wewe nturigera ushika muri kijya kibanza ciwe kubera iki kubera imyitwarire yiwawe hanyuma kandi abaririmbyi bakera barantu barangwa n'urukundo cyane gose no kubaha urukundo nuko nashobora gutora nk'indirimbo yiwawe nkayitwara no kuri radio nkasabira bari abaririmbyi bamwe nasabira indirimbo ku maradio ati muvugirize umuntu ya rero ivyo abaririmbyi ba kino gihe vraiment umwe wese ari kwegirako so rero nosaba abantu mujejwe ku promoting abaririmbyi ba kino gihe ndetse n'abakera yuko muza muratanga novuga impanuro donc mubedike neza bamwe nk'abashobora kwedikwa kuko ari abashobora kuba baramaze kukomanara mu mutwe ya mubedike
hanyuma mubereke yuko bategerezwa kuba hari ikintu bategerezwa kurondera kuruta ubusitari. Ego ubusitari ni bon ariko kandi ubuntu naco n'ikindi kintu. Yes, Fabirove novuga yuko hari n'amajambo warengeje ko ariyo benshi novuga yuko batatahuye neza aho wavuga ati aba legend bakera ndabakunda sana kuko ntibaca ku ruhande atari kabubu bobo ntibakunda kwishira down. Bega ajya amajambo nayo warengeje ko papa hari benshi batayatahuye. Urazi gituma reka ndakubwiza ukuri. Ana muri aba baririmvyi bubu aba bose ubona bubu sindabanse nabana bafise talent ariko hari ikintu rimwe na rimwe novuga yuko batarashobora kugenda ko kugira ngo bacigishe ico kintu kandi bakimenya kizoba ari ikintu ciza cyane. Donc ni ikintu cerekeye ukubaha. Urumva? Ego kubaha. Canke kuvuga ukuri. Urumva? So urabona nka Sabi urabona nawe n'umuririmvyi wa kera. Ndibuka ko yagenda kuri radio akavuga ati je Fabirove n'umuririmvyi nemera, umurapere wa mbere nemera. Ya ndibuka na Fariyazi nawe nyine turi mu kiganiro kimwe navuga ati jewe umurapere nemera n'uyu. Ubu naho bivuze T-Max. Urumva? Bajya ba Peace and Love bose barabivuga akavuga ati umurapere twemera ni Fabirove. Ariko ubu usanga ari kungwanya gusa. Usanga ari kuguma bakugwanya Fabirove ntashoboye biki. Sasa ariko uri kuraraba ba legend nka bose. Nta muntu numwe atakubwiye ati Fabirove vraiment mureke kumubanira. So rero sinzi nico gituma ndiko ndavuga ati udafise ubuntu ntugire uko kubaha biragoye ko ushobora kwemera no kuvuga ukuri. Yes, bakuzi ba RoyiTV utagira ubuntu biragoye. Nanibagiye na Lolilo. Lolilo. Nawe yero mu region. Ugiye kwamubaza ati mbwira umurapere wemera. Azokwama kubwira ko ari Fabirove. N'indirimbo ziwe mu modoka, indirimbo ziwanje mu modoka yiwe nizo zuzuye. Zigera zibura. Urumva ntizishobora kubura. Rero uca wiyumvira none kubera ko ababubu batakundwa nabo batemegwa nabo barigent. Ni kwero ko iyo myitwarire yabo iyo abafise iyo myitwarire myiza yo kubaha baba bafise no kuvuga ukuri kandi baba bafise n'ubuntu muri bo bigatuma rero bemegwa n'abandi. Hari umugani w'ikirundi bavuga ati uva ibwami ugakwira hose, bisigura yuko burya umwera uva ibwami ugakwira hose, bisigura yuko umurigend avuze ikintu nibaze yuko uri umufana utegerezwa kugikunda uko nyene. Fabirove acabandanya avuga ati mbega wihaye akazi ko kungwanya uzohava ubishobora musaza, ati jewe shigikirwa n'impano yanje, ati mbega wihaye akazi ko kungwanya uzohava ubishobora. N'amajambo novuga yuko benshi bayibaje ati mbega Fabirove aya majambo ariko arabwira nde n'amajambo iboneka yuko bisa nkaho wari ufite uri kurabwira papa nimba ari umuntu yareka arakugwanya mbega bijya bintu bisigura iki papa? Bijya novuga yuko bihera mu bafans, bihera muri bajya abafana bandika amakomantere hanyuma bikaja mu maririmbyi bakaja no mu bandi bajya bajeje kudupromotinga. Donc bose nako ndababwira muri rusange mugabo abo bose bumva ko bihaye intumbero yo kugwanya umuririmbyi yitwa Fabirove. Nako ndavuga urabona jewe hariho abantu vraiment bipfuje yuko mvaho, barifuza yuko Fabirove ava muri game umuziki. Barangwanya kote zose ariko mugabe ikibazo rero baca bagira nibijyanye nanditse ese kundi Fabirove ari hehe uzomukura sawa nibamureme hanyuma Fabirove wuba hari bamukure. Umva rero biba bigoye umuntu wese afise specialite yiwe. Urumva jewe nka Fabirove ndafise ikintu namaze kurema mu bantu, ico kintu yo namaze kurema mu bantu biragoye kupfa kugikuraho mu buryo bworoshe. Urumva mu gihe jewe nkikora. So rero nivyo nako ndavuga ati yaba hari kubw'inguvu z'abantu baba barankuyeho mugabo kubera ko shigikiwe na tala yanje n'Imana. Voilà ataho rero biragoye ibizoshoboka. Kiretse ari jewe ndabihisemo gutya cyangwa Imana tu. Ego. Fabirove ariko hari amakomantere abiri novuga nta nogena ntakubagije. Hari komantere y'abafana novuga yuko bifuje yuko wakorana indirimbo na T-Max aho banezererewe cyane bavuga ati mbega biraryoshe kubona abantu bahuriye mu mudiho umwe berekana urukundo, mbega ati ni ibintu biryoshye cyane ku buryo naho bace bivuze ati mbega mwoduha ikintu muri kumwe papa. Icyo kintu naco kivuga ku iki musaza? Novuga yuko ko mwabivuze nta kibazo reka zobwira ariko novuga yuko T-Max kuva kera n'umuntu twari dufitaniye iyo gahunda. Ego nibaza yuko abafanzi icyo bashaka twama dushaka kugikorera ariko kandi iyo gahunda twari dusanzwe tuyifise kuva kera. Sivyo yuko hariho tuntu twagiye turaba tumwe bituma
bidakunda ko dushobora gukorana bivanye n'ingene nawe nyaka aritegura kuja hanze me ubu urabona kazino agasubira inyuma kongera kaza kuba rero yaraje ino nibaza yuko hari byinshi dushobora kuvugana reka tubihe umwanya ariko twizere yuko imbere yuko asubira igikorwa ca Fabilove na T-Max nk'abantu kabisa mu mudiho umwe musanzwe muri abantu bakaze cyane papa twizere yuko abafanzi ba RoyiTV natwe bwe hano twizere yuko igikorwa tuzogenda mu kiduhaye papa bon urumva ivyo ni ivyifuzo nawe ego ni ivyifuzo vy'abafana ndetse na Fabilove kuko je nama nifuza gukorana n'abarundi bose sivyo ariko nawe ashobora kuba afite izindi gahunda gihe rero byo bizokundira hariho hose nta kibazo kimwe cyo ndabizi ko bizotegerezwa kuba umwanya gusa niwo tutazi neza ati n'uyu bizotegerezwa kuba Yes bakuzi ba RoyiTV nimba uri umufana wa Fabilove ndibaza wumvise yuko indirimbo yiwe na T-Max bazoshobora kuyihabwa nk'abafana haragasije nashaka tuyaga ko Fabilove novuga yuko nisije novuga yuko ikunze kuvugisha abantu amajambo menshi abantu benshi bavuga ati umuziki w'u Burundi ntubuzwa ngaha mu Burundi abanyamahanga iyo baje ngaha bakadutwenga ni na post novuga yuko wacishije kuri page yawe ya Facebook uvuga ati bega ni kubera iki abanyamahanga badutwenga bega kubwa Fabilove ni mpamviye papa bon impamvu bituva ko twebwe nyene je narabivuze ahubwo reka ngaruke kwanza kuvyerekeye Lolilo Lolilo yarigeze kuja muri Tanzania ariko arisabira avuga ati nukuri ni mu ntezi imbere wana ndumurimvyi natangwe kuva kera ariko abo twatanguranye kuva kera barateye imbere atanga urero bwa Diamond n'abandi urumva ariko benshi baramuteye amabuye baramuvuga nabi Lolilo uri kuratumara amaza orke nimba yoba yari karimara amaza yari ku giti ciwe sivyo kuko niwe wenyine yari karisabira ariko nanka umuntu agenda mu kindi gihugu ngo turasavye abarundi mutuvuze ico kintu nico nanka vrai mutuvuze twebwe nta twagustumye hari ivyo twagusavye ico gihugu kitatuvugije tuzopfa be ico gihugu gifise capacity yahe yotuma wumva ko twotegezwa kubafukamira kugira ngo mutuvuze urumva mbeho bobo baraza gusaba ngo tubavuze nga nimba twebwe tubavuza batabidusavye ni igiki natwe twokora kugira ngo nabo batuvuze tutabibasavye urumva ivyo niyo vyari bikenewe mugapana kugenda gufukama ni mutuvuze mba mbona umenga ni juste tuba turiko turerekana power ntoyi dufise mu munuze hanyuma kandi ikindi kintu naco ndifuza yuko umuririmbyi w'umurundi asohotse igihugu yihagateka kuko amaso yose aba ariko aramurabako kandi hajya bari ijisho ry'igihugu muri ako kanya none ibaze wowe ushitse ahantu ugiye gukora ikiganiro hanyuma journaliste akiyakubwira ngo reka ndabaha impanuro ngo nkamwebwe ibaze we ni journaliste ariko aguha impanuro uri umuririmbyi urumva muri ico gihe ugaca wicara ugatega ngo urumva ngo mwebwe ngo kuno vraiment ico kintu ntabwo gitanga honneur ku muntu w'umustar aba yakuminimije aba yagufatiye hasi urumva nta mu journaliste ajeje gutanga impanuro ku muririmbyi en plus ukaba wasotse igihugu kugira ngo userukire ico gihugu mu journaliste aguha impanuro nkande urumva ukure no kwerekana gasuzuguro twe dusuzugurwa rero ifo rero dusotse hanze dusohoke nk'abastar apana gusohoka nk'aba upcoming ico kintu nico nama ndiko ndavuga rero uko tuzosohoka umenga tuko turiruka gusa ngo kugira abantu babone yuko turiko turasohoka igihugu vomye basi tubanze turindire gatoya dusohoke tubona yuko bikwiye guhera mu mutwe n'ivyo tuja gutangayo urumva kugira ngo dusohoke igihugu dufise ivyo dusohokanye vyiza cyane niyo mukoranye collabo n'umuntu wanze y'igihugu kameme ico gihugu bavuga ati umuntu vraiment mwakoranye umurundi mwakoranye vraiment murumva yuko hari cyashoboye mugapana gukora collabo gusa pour gukorana gusa no aho muri ico gihe umenga wagiye kubarondera kugira ngo bagufashe ya muga mu gihe mwokora ikintu ugasigayo verse canke ukaririmba neza ku buryo abantu baza kuvuga ati wow gahunda abarundi bararenze vyotuma natwe bwaba mu Burundi twubaho bamenya ko hariho umuziki
Fabio hari abantu bashinga mu Burundi singomba ko ndabavuga izina ariko basigaye baravuga yuko ngaha mu Burundi indirimbo zivuzwa ari zo mu gihugu cabo mu gihugu cy'u Rwanda Tanzania mbega ni kihe kintu ubona cyo kugwa nko muri ibyo kugira ngo natwe ngaha mu Burundi bagiye nibagaruka ntibazogende bavuga yuko indirimbo zabo arizo zivuzwa ngaha ahubwo azogenda avuga ati abarundi barakunda ibyabo papa. Je novuga yuko twebwe kwanza nitwe twisuzugura. Twe twisuzugura man. Jewe nama navuze kwanza twebwe tutihaye agateka twebwe nyene. Biragoye ngene abandi bazokaduha. Urabona hari umunyarwanda heruka kuzanga umenyesha makuru size ka umenyesha makuru ntavyo nzi. Bon yaraje ngaha wanashima jewe yashikiye ahantu nanicaye nari mu bikogwa. Bacha baramu presenta ko uyu n'umuntu akomeye wo mu Rwanda mu journaliste wo mu Rwanda biki nibiki. Okay isawa nyenda muramusaba bisanzwe hanyuma ico nakoze mumbabarira abo twari turi kumwe ico nakoze sinasuye kuboneka aho hantu naciye ngenda ntiyasuye kumbona vraiment aho hantu abandi bose baratanga ama interview ubona nyine umenga ufite baronse arkeri sinzi ngene no bivuga urumva rero nico cyavuyemwo kuba yashoboye kuva ngaha mu Burundi abona kumenga umuziki wo mu Burundi uri hasi cyane kubera ko twigeze tumusuzugura twigeze tumufata nk'umuntu asanzwe donc twamufashe nk'ikintu cyatari nk'ikintu gikomeye ego atangura kuvuga ngo ngabastare ngo babona ngo everywhere ngaho ushaka hose ngo urababona biki ibintu byo gusuzugura abarundi ikibabaje rero twebwe abarundi tuca turanamushigikira urumva vraiment ico kintu Abaririmvyi nyene bace baranamushigikira ngo yavuze vyo ngo dufise umuziki ngo ngatakwari tufise okay katakwari tufise Diamond yakuye ngaha Liza Classic yamukuye ngaha mu Burundi kubera iki eske yari gutora umuntu atumva kakora umuziki mwiza ufise quality kubera iki yamutwaye none katatwaye uwo muri Kongo katatwaye uwo mu Rwanda canke hehe kubera iki yatoye umurundi nuko yari yumvise ko akora ibintu bifise quality bimeze neza urumva muka kwama mwisuzugura vraiment abarundi mwe ntimukunda igihugu cyanyu ya nico nabandi ko navuga Fabio vuravuze yuko aho hantu waciye uhava uwo mu journaliste amaze gushika mbega niye mpamvu yo batumye Fabio ahava uba wase gukora ibiganiro cyane papa. Bon je nanse kamfatiraho kubera ko baramupresenta yuko ndumu artiste wo mu Burundi ndumu rapper kandi akomeye jere ndavuga ati nimba vy'ukuri bamupresence ko ndumu artiste wo mu Burundi kandi nkomeye byo birakwiye none gute cyafatiraho ibintu bivyoroshe gute abarimvyi b'abarundi adufatiraho bon je vraiment nihaye iyo image ndavuga ati no ifoko abona yuko abarimvyi b'abarundi nabo bihagateka ushobora kunkoresha interview aho ushakiye hose ifoko bibi bintu dutegura namwe bwari mwebwe muri abarundi bene wacu muransaba ati dukora ikiganiro ryari sivyo none umunyamahanga rero we afise ubwo bushobozi bungana gute bwo kutansaba intuze y'umwanya urumva rero nico rero ndiko ndavuga rero jewe sindi muri babandi bahagateka abanyamahanga gusumba abarundi bene wacu je sindimo kabisa. Fabio kishi bararira abarinzi bamwe mukavuga mbega ni ryari umuziki wo mu Burundi uzohabwa agaciro nkuko abarinzi mwamo bisaba mbega ni ryari bizokunda cyangwa bizokunda papa kuko ugiye kuraba abarinzi keshi murabivuga mukavuga ati dukunda iby'iwacu twiha agaciro dukundishe abafana umuziki wo Burundi aba DJ mbega ubona bizohava bikunda papa ko mbona umenga bizogorana. Bon birashoboka ariko mu gihe twobanza tugatahura ukwiha agateka twebwe nyene tumenya ico muri ico vraiment ibintu vyo kugenda hanze ngo ni mutuvuze vraiment mubanze mubikupe kwanza mubanze mubireke twe nta gihugu na kime gifise ubushobozi bwo kutugira ibihanganga atari twe twigize ibihanganga sivyo bibanza guhera iwacu tubibihanganga iwacu hanyuma bisohoke urumva kuko ngaho iki gihugu cy'iwacu none ntigitemberamwe abanyamahanga muga kubera kino ni umuziki w'iwacu mu Burundi abo banyamahanga batawusohokana hanze kubera ko bitaryoshe ata organisation nako urumva nta organisation dufise muga igihe twagize tugiha agateka twebwe nyene aba DJs abantu bakaduha agaciro twebwe abarundi nyene twebwe nyene ndazi ibintu bizogenda neza ariko natwebwe abaririmbyi kandi twiha agaciro bizotuma ibintu bigenda neza mugabo sino nitwaguma mu bintu vyo kubona kumenga abanyamahanga baraturuta menga radio zo hanze ziraturuta
menga amakolabo yo hanze araturuta ugasanga umuntu agiye gukorana no mu upcoming wo hanze kandi asiga abaririmbyi bakomeye bo nga ngo donc vyitwe gusa ko yakoranye n'umunyamahanga ça c'est quoi Fabirove ariko novuga yuko benshi baravuga yuko ikivyica ari uko hagati yanyu abaririmbyi usanga atarukundo mufitaniye usanga ubwanyu mupingana bamwe bakavuga yuko ariyo mpamvu umuziki w'u Burundi utigera utera imbere ugasanga mufitanya amabifu n'aba DJ bo ku ma radio abaki ugasanga hagati yanyu abaririmbyi nta rukundo ruhari ku buryo bamwe bavuga ati niyo mpamvu umuziki w'u Burundi utazopfa uteye imbere ati mwari mukwiye kuja hamwe nk'abaririmbyi mukagira urunani mukerekana gwa rukundo kugira ngo umuziki Burundi utera imbere brother icyo kintu naco kivuga kwiki musa je novuga yuko nta gihugu na kimwe abaririmbyi bashobora gukundana oya nta gihugu na kimwe bashobora gukundana bose none rika basi tureke abaririmbyi katugende mu maradio bavuga ngo aba presenters bose barakundana none amashengera abantuze aba pastor aba patiri n'abakina baki bose barakundana sawa none twebwe nitwe dushobora tugira urukundo rundi gusumba abandi bantu bose bo kwisi urumva turi kwisi dushobora gukundana twese ngo bishoboke biragoye sivyo gusa ntitwo kwigishanya ngo ntidukundane gukundana ni kimwe ariko mugabo tumenye ko turi kwisi birashika unujya ntibashowe kuhuriza kuri aka kantu so rero igikenewe ni giki nuko abajeje guteza imbere abaririmbyi aho ndahera kubafana batokwivanga muri uko kwankana kw'abaririmbyi hagati yabo ahubwo bakunde umuziki bakunda umuziki mwiza gusa bafane umuntu ariko arakora bafane ibikorwa ya muri cyo gihe rero dufate nka jewe nimba je nka wewe hanyuma wowe hajya hariho umupresenter jewe nkoze igikorwa ciza bakakivuza ariko nawe ukoze igikorwa ciza bakakivuza bizogorana ngene hagumaho urwanko rumwe bavuga ngo ninakwanka ngo nzohungukira sivyo kubera ko ubu muri kino gihe hari umuririmbyi ashobora kwanka mugenzi we ugasanga wewe bace bamuha power cyane wa mugenzi we yanka ugatusanga baramwugare ngo kubera ko bankana urumva mugabo iyo aba bose uko bankana bategerezwa kuba agateka kamwe n'agaciro kamwe nukuri kw'Imana bifu zogabanutse nta bifu za hatari zo habaye ariko kimwe cyo vuga ngo abarimvyi bakundane ngo tumere nko mwiparadizo biragoye vraiment nta gihugu na kimwe kibifise ico kintu genda muri za Tanzania umuziki uteye imbere none Diamond na Konde Boy barakundana none ko bateye imbere none voilà Fabio Vyarakano umuntu wigeze kuvuga avuga ati aba journaliste ngo bameze nk'abantu bakora kuri station ngo ariko nta gitoro bafise ngo abarimvyi nabo ngo bafise gitoro ariko ntibagitanga ako kantu umva ariko musa kuko bavuga yuko kuko baravuga yuko aba journaliste bavuga yuko bari mu bantu batuma umuziki w'u Burundi nawe nyene udatera imbere kuko ngo niwo bantu bari bakwiye gukundisha umuziki w'u Burundi abanyamahanga cyangwa se n'abarundi mbega ico kintu nawe ucumba gute bon cyamena mbere jewe kwanza nagira mpagaraye kuri ibi bintu byo kugwira kwimenyesha makuru mu bisanzwe twategerezwa kuhungukira sivyo imenyesha makuru bigwiriye twategerezwa kuhungukira twebwe abaririmbyi naco twaririra kuva kera kwibimenyesha makuru vyogwira mugabo please bigwira please usanga abantu ze abaririmbyi babandanya kwicamwo imice basanga ikimenyesha makuru cyafasha abaririmbyi batatu basanga cyafashe banga ikindi naco cyafashe banga donc baratugabura bigatuma rero abaririmbyi ibikorwa byo bidashobora kugira inkomezi so ntugasanga hari abaririmbyi ba promotingwa kuri page kanaka ugasanga ntibafise uruhusha rwo gupromotingwa ku zindi page kanaka donc asanga imenyesha makuru vyonyene nta bucuti bifitaniye donc umenga bifitaniye ama beef reka ndanabivugire nga hariho amanuze amapage amanuze amapage akorera ku manuze ku marezo social uzosanga vraiment bankana aho umwe ahagaze we wihenze ugatanga inkuru kuri umenye ko uwundi vraiment muba muhejeje urumva bakubwiza ukuri vraiment bakubwiza ukuri so rero uko kugwira kwimenyesha makuru kwategerezwa kutubera avantage ariko kuri no munota uko bigwira niko ahubwo tubandanya tugira ibibazo niko tugira ibibazo urumva rero ifoke no hamagara mikade musicien du Burundi n'abandi bose babijejwe yuko bogerageza kugira ibintu
novuga vy'inyigisho kugira ngo turabe yuko umuziki kuko ufiriye mu kote nyinshi cyane. Yeah. Fabio harakajambo nifuza kubaza ubwa nyuma n'amajambo wanditse kuri page aho wavuga ati ko muvuga yuko hip hop idakunzwe no mu zindi style kubera ikibuguma mwidoga ngo umuziki w'u Burundi ngo ntutera imbere ako kantu nako mbega wari kurabwira abari mu mudeho we papa. Bon, jewe nako ndavuga abantu z'abaraperi bakunda kuvuga ngo hip hop kandi n'abaraperi nyine bakayivuga ngo hip hop ngo n'umuziki ngo gira gute. Mugabo sinzi ko murabona amashow ama concert abo nyene baririmba izo zindi style none gasha vraiment abantu badusumvye abafana ni bangahe ni bake urumva muga twe turirimba ya hip hop nyene imwe bavuga ko idakundwa urumva hanyuma kandi ikindi kintu naco novuga yuko twebwe ngaha abantu barira yuko umuziki havuzwe mu mahanga uza gusanga ari bajya bizindi yindi midiho bw'abarapere bo mu yindi midiho bo muri hip hop bavuzwa ngaha mu Burundi uvuga yuko atabo nta barapere bahandi bavumye donc ukoze na collabo n'umurapere wo haze vraiment ngira uzosanga ngaha mu Burundi bamuzi uzosanga ari abarapere bake bazwe kubera iki nta muziki wa hip hop uvuma ngaha havumiye iwacu gusa bisigura ko twebwe abarapere twa dufise inkomezi nitwe twa dukwiriye gushimigwa gusumba nabo bandi ko abo bandi barananiwe no gukura imiziki kugira ngo bazibire abo bandi urumva ubwa twebwe abarapere twarakoze hip hop iwacu bituma tuzibira abandi barapere bo mu bindi bihugu je nibaza yuko nimwabiraba nimwibaze ngo ndiko ndabesha nimwabiraba n'abarapere bake bo mu bindi bihugu bavumye ngaha aha muri iki gihugu ciwacu rero bisigura yuko twebwe abarapere turabakozi turabakozi kabisa abakozi ba RoyiTV kabisa ikintu Fabio avuze ku ruhande rwanje icyo kintu ndacemeranya neza nawe avuze yuko ugiye kuraba indirimbo zikuzwe ngaha mu gihugu ozo mu bindi bihugu byo hanze si style ya hip hop ariko ugiye kuraba ngaha mu Burundi hip hop ntigeze yinjiranwa hip hop yagumye ari hip hop nye brother take 5 kwanza vuza kantu ka fresh sana Fabio mu kurangiza renda shaka ugira kantu bwiye abafana b'umuziki w'u Burundi cyangwa se abafana b'umuziki w'u Burundi bari mu bihugu byo hanze kugira ngo umuziki w'u Burundi utera imbere kugira ngo ejo natwe tuzobone abarindi bavuga ati ivyo twaririra byarakimutse papa. Je nakiri novuga wadaye mu shigikira abaririmbyi banyu mureke kubacamo imice abafans mureke kubona yuko nguyu kubera ko umufana no shigikira buri kintu cyose kubukunda umuntu kubukunda umuntu ntibisigura yuko acashobora byose kameme umuntu naho ndamukunda mugabo ujya muntu ndamwemera mugabo abafana bo ngaha mu Burundi n'umuntu we wagukunda urumva ivyo ugira vyose vraiment akubwira ko uwa mbere naho ugira amakosa naho vyorogota gute ariko hari umufana w'ubwenge ashobora kukubwiza ukuri akavuga ati nukuri jewe vraiment sindagufana muganda kwemera sindagufana ariko ndakwemera ico ni ikintu cyumvikana cyane ushobora kwemera umuntu ariko utamufana ivyo ni ibintu bibiri gufana no gukunda hamwe no kwemera ni ibintu bibiri bitandukanye gukunda no kwemera ni ibintu bibiri bitandukanye rero urumva ushobora gukunda umuntu ariko utamwemera cyane gose umufitiye amakenga ariko ushobora kwemera umuntu ariko utamukunda kubera atari guyawe bibaho sasa brother kanda gushimire big bro thank you so much my big brother hanyuma shimire nabo kuri RoyiTV mubandanye mugira subscribe kuri TV nyene yanyu no kuri Fabio Vacation Boy wenjoyinga indirimbo yo yise King abwira ati na brother thank you so much abakuzi ba RoyiTV reka ndakubwira ati nuwankaga kwavu alemera ko kiruka dushigikire impano dukunde ibyiwacu kugira ngo umuziki w'u Burundi utere imbere yes yali Fabio na Mr Radio kuri kamera uri kumwe na Oli King mu cameraman abikora fresh kuva muri RoyiTV Radio Fabio we love you so much dusubire ubutaha ciao